bari mu rugamba nkuru turimwo kandi bari mu kibira. Iki kibira nagitahuye ko ari nk'iyi si turimo. Isi ni ikibira gikomeye, ni ikibira gihambaye, kirimwo ibintu vyinshi biriko birashonga, kirimwo ibintu vyinshi biriko birashonga, kandi abantu batari bakeyi. Hari abo tuzi nabo tutazi bamaze gukoramo mu ivyo bintu bagashira ku muntu. Bamwe barapfuye, Bibiliya ivuga ngo abandi bagenda baragwaragurika. None rero bantu b'Imana, umuntu wese aho aherereye, ibisi ndabivuze kubera turi mu mahanga, murazi yuko n'ahari i Burundi ibintu bishonga ni vyinshi bimaze gutwara n'abantu benshi, ariko umuntu wese yisuzuma. Tumve sanse yayo. Igitabo ca mbere ca Samweli igice ca 14, reka duhere ku murongo wa 16. Igitabo ca mbere ca Samweli igice ca 14 ku murongo wa 16 ndashitsa ku murongo wa 26. Yesu ashimwe cyane. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Aravuga ngo Yonatani arenga ivyo Sawuli yihanikirije. Inderetsi za Sawuli zari Gibeya i Benyamini bagize batya babona izo ngabo zishwiragiye ziruka hirya no hino. Maze Sawuli abarira abantu bari kumwe nawe ati nimuharurane murabe ko hari abacu ko hari uwacu yoba yatuvuyemo. Baharuye basanga Yonatani n'uwamutwaza ibigwanisho batariho. Maze Sawuli abarira Ahiya ati zana hano isanduku y'Imana, kuko muri iyo minsi isanduku y'Imana yajana n'Abisirayeli. Maze Sawuli akiriko aravugana n'umuherezi, urwamo rwari mu nsago z'Abafisitiya rurarushiriza. Nuko Sawuli abarira uwo muherezi ati sigireho. Nuko Sawuli n'abantu bari kumwe nawe bose barakorana baja mu ntambara, basanga basubiranyemwo bariko barazibagurana inkota, bacitse umuhongo rwose. Maze Abaheburayo bari basanzwe bifatanije n'Abafilisitiya ubwa mbere, bakaba baraduganye nabo aho baja gusagaza, nabo barahinduka bifatanya n'Abisirayeli bari kumwe na Sawuli na Yonatani. Kandi Abisirayeli bose bari binyegeje mu mugamba w'Abefurayimu, bumvise ko Abafilisitiya bahunze, nabo nyene baboma inyuma babagwanya. Ko niko Uhoraho yarokoye Abisirayeli uwo munsi, kandi urugamba rurinda rugera i Beti Aveni. Maze uwo munsi Abisirayeli bacika intege, kuko Sawuli yari yarahije abantu akavuga ati haravumwe umuntu aza kugira ico atamira butaragoroba, ntaraheza kwihora abansi banje. Nuko nta muntu n'umwe muri bo yagize ico atamira. 25. Maze abantu bose baja mu kibira, kandi hasi hari ubuki. Nuko bashitse muri ico kibira, basanga ubwo buki buriko burashonga, ariko ntihagira umuntu n'umwe akoze intoke ku munwa, kuko batinya kurenga indahiro. Ariko Yonatani we, igihe se yarahize abantu ntiyumva, niko gutuma inkoni yitwaje akayikoza ku mutsama w'ubuki, agashira ku munwa, akajisho kakagaruka. Maze umwe muri abo bantu aramubarira ati erega so yari yihanikirije abantu, arabihaniza ngo haravumwe, arabarahiza ngo haravumwe umuntu aza kugira ico atamira uyu munsi. Kandi abantu bari badendebukiwe. Maze Yonatani aramwishyura ati data yagiriye abantu nabi, iherabe nyene akajisho kagarutse aho ntamiriye kuri ubu buki. Yesu nadufashe. Ni amajambo y'Imana Imana yashize mu mutima wanje ko twosangira. Somya amajambo menshi, ariko nibaza ko nta mwanya muremure ndayavuga kuko sindayasigura yose. Ariko muko tubandanya hariho indirimbo twara turirimba muri Université y'u Burundi, reka ndayiririmbe kumbure ngira abayizi bamfasha aho baherereye. Muri iyi si turi mu rugamba, urugo rugamba
duterera umusozi turahagira tukiyuha kuya ariko nitwizera tukihangana uzagororerwa muri iyi si turimo turi mu rugamba urwo rugamba duterera umusozi turahagira tukiyuha kuya ariko nitwizera tukihangana uzagororerwa musozi nuko kuguterera bituruhije nubwo kuguterera bituruhije nubwo kuguterera bituruhije mu izina rya Yesu uza kumpinduka. Yesu nashimwe cyane. Ijambo nyamukuru mfite muri aya majambo dusomye ni kuva ngaha ku murongo wa 25 ahantu twahereye hariya kugira ngo dutahure iyi context. Iki gihe cyari gihe cy'intambara ya Sawuli. Murazi ko Sawuli yari umwami wa mbere, niwo mwami wa mbere yatwaye Abisirayeli, niwo mwami wa mbere yabayeho, kandi Bibiliya yerekana ko hariho iminsi yakoze ibyo urabona ko ari byiza naho itabaye myinshi ufashe urugero rw'imyaka yatwaye kuntu ingana. Aha rero cyari igihe cy'intambara mwabonye iyo byahereye, ariko cyane cyane ijambo mfise rihera hajya ku murongo wa 26. Nuko bashitse muri ico kibira basanga ubwo buki buriko burashonga, ariko ntihagira umuntu akoza intoke ku munwa kuko batinya kurenga indahiro. Ariko Yonatani we igihe se yarahiza abantu ntiyumva, niko gutuma inkoni yiwe akayikoza mu mutsama w'ubuki agashira ku munwa akajisho kakagaruka. Yesu adufashe cyane. Ni iki kintu kigeze kuba iki gihe mwabonye ukuntu twasomye titre mfise canke umutwe w'ijambo canke icigwa nyamukuru ni kudakora ku bintu byabujijwe. Yesu ashimwe. Amen. Aha muze muranyishura kugira ngo numve ko munyumva. Yesu ahabwe icubahiro. Amen. amen Iki gihe bari mu rugamba, muri urwo rugamba mugabo hariho ibintu byagizene byihanikirije. hariho ibintu byabujijwe, hariho itegeko ryashyizweho. Urugamba rwari urugamba kandi rutoroshe kuko murazi urugamba rusaba ingufu z'umubiri ziba zirimo. Ariko mu urwo rugamba Sawuli yari yababwiye ati haravumwe. Umva ko hariho umva n'iryari itegeko risanzwe, ryari itegeko ririko n'igihano, niko nobivuga, kuko urumva umuvumo n'inkurikizi ikomeye cyane urumva iyo tegeko ryari ribujijwe mugabo ryariko n'igihano cy'umuvumo. Uwo muntu azokoza ko kuboko ku munwa aravuma. Rero iki gihe mugabo urumva hari ikintu cyabaye, kandi ibi bintu n'ukuri Imana idufashe cyane. Uwo muntu witwa Yonatani Yesu adufashe. Yonatani yari umwana w'umwami mugabo ngo igihe abandi barahizwa na se siho yari. Yesu adufashe ngo siho yari, ngo igihe se yarahize abandi we ngo siho yari, ngo ntiyumva. Kandi ibi n'ukuri niko byama byagenze, kuko hajya umuntu arashobora kuba ari mu rusengero mugabo atari hari mu mutima, kuko hajya ibintu byo kuba mu Mana, ibintu byo kumva ni mu mutima. Umuntu arashobora kuba ari mu ishengero hakaba ari ibintu biriko birabuzwa, hakaba ari ibintu byabujijwe mugabo wewe kubera mu mutima atari hari, ugasanga ibyo bintu ntabyo yumvise. Yesu adutabara. Uyu mwene data rero, uyu Yonatani ngo siho yari. Hama rero natangaye. Yesu adufashe. Natangaye naye amajambo ndayasomye. Yesu ashimwe cyane. Natangaye naye amajambo cyane rwose. Kandi rero jambo ry'Imana hajya by'ukuri rivuga ukuri. Urwo rugamba ngo rwaca ahantu mu kibira.
Yesu ashimwe. Ikibira ngo maze ngo rugamba ngo baragenda ngo bashika ahantu mu kibira, ico kibira Yesu nashimwe. Amen. Abantu bon benshi ngaha ndazi turabarundi naho baharimwo bakeya baba baje babashitsi. Abantu mwese mwabaye Burundi, benshi ndazi bakuriye ruguru, beporewe ruguru. Mwarigeze mubona ahantu ubuki bwisesa hasi? Yeah. Oya. Hari umuntu yoba ariko aratembera mu ishamba ari gusenya akabona ubuki buriko burashonga hasi. Oya. Ubuki abaza amateka yabwo, ubuki ni ninjya igoye kuronka kubera ubuki ni ikintu kiva kure. Ubuki buri mu bintu mw'iyi si nibaza yuko kugira ngo ubishikire birafise prix, kuko ubuki kugira ngo bushikire bufise prix yo kuribwa n'inzuki, mbere unasamaye ute protege harimo n'urupfu. Ababize barabizi yuko inzuki zishobora kurya umuntu agapfa. Ariko muri iki kibira kiratangaje. Iki kibira rero hoho ngo bwaracyonga, hoho ngo bwarubwagusa. Yesu adufashe. Mu bisanzwe iri jambo litahurika mu buryo bukomeye cyane. Murabona uru rugamba turimo, twarimbye ndirimbo ngo turi mu rugamba. Muri urwo rugamba duterera umusozi. Uyu musozi rero ni umusozi, iyi misozi mwumva tuduga, si imisozi tuzi, imisozi ihagaze, ni imisozi mugabo y'amategeko. Yesu ashimwe. Ni imisozi y'amabwirizwa, ni imisozi y'ibintu byashinzwe, ni imisozi y'ibintu byashizweho, mugabo umuntu akagwana n'amajwi. Hariho indirimbo namwe ndaririmba kare, iyo ndirimbo ya 47 ivuga ngo amajwi yavyo numva ngeza kungwisha ngo nkuveho. Yesu adufashe. Iyi misozi tugwana nayo ni imisozi y'amajwi, ni imisozi y'amajwi atugeza kugira ngo dukoze ukuboko ku munwa, kandi byarabujijwe. Yesu adufashe cyane. Muri uru rugamba Yesu ashimwe. Amen. Erega yari yababwiye ngo ntihagire umuntu akora hehe ku munwa. Kandi natwebwe erega Yesu yavuze ngo nzokongera gusangira namwe. Yesu ashimwe. Nzokongera gusangira namwe umutobe mu bwami bw'Imana. Turi kumwe yemwe. Rero mugabo mwino minsi Imana yo mwijuru idutabare. Hariho abantu bariko barakoza amaboko ku munwa, kandi igihe cy'uruhusha kitari bwagere. Ubuki uriko raraba ngo bwarashonga. Hariya mu Baheburayo handitse ngo abo bantu iyo baba barakumbuye igihugu bavuyemo, ngo baba bararonse uburyo bwo kugirana, bwo gusubirayo, uburyo bwo gusubira mu bintu bishonga, uburyo bwo gusubira mu bintu byagusa, mu bintu byizanye byisesa hasi. Ubwo buryo n'ama opportunity aruzuye bantu b'Imana, opportunity zo gusubira inyuma. Yesu adufashe cyane. Opportunity zo gusubira inyuma ni nyinshi. Ibyotuma umuntu akoze ukuboko ku munwa ni byinshi. Namwe ndasoma igitabo cy'ingenzi mu minsi iheze, nsoma igihe mu Kristo namwizerwa bashika muri irya soko abantu baba barasomye igitabo cy'ingenzi, hariho ibintu byagusa. Mwese isoko murazi ukuntu imeze. Isoko murazi yuko nta kintu cyagusa kiriho. Turi kumwe. Ugiye mu isoko atamahera watwaye, izi soko tumenyereye, izi soko ziri natirere, ugiye atamahera watwaye ntushobora kwizera ko hari icyo utahana. Mugabo iyi soko yoyo ushima rero ari ibindi bintu, ari zindi soko zihanitse z'ukundi kuntu. Iyi soko yoyo mu Kristo namwizerwa bashitsemwo yoyo ngo hari ibintu byagusa, kandi ubisomye muzobisome murabe ngo hariho inyambaro. Yesu adufashe. Hariho inyambaro, hari n'akantu nabonye natangara, harimo no gutimura hari umuntu akiza.
Yego. hari umuntu dusigura gutimura icari aho kantu mbega ngira ngo nasomye nabi hari umuntu yasomye ko harimo gutimura muri iryo soko abatarasoma muzosome ariko gutimura ni ntwengo itari naturelle ni ntwengo irimwo ibindi bintu by'umugwanizi Yesu adufashe iri mu bwibone dijana komsa ariko ikintu natangaye iyo soko ngo ibintu ushaka ubusambanyi ushaka usomye rero ibintu badandazamwo usanga ari ibyaha mugabo barababaza ati none mwebwe ko mutatugurira baca bavuga ijambo ry'ibintu bashaka ry'ibintu bagura kuko bari baratahura irya jambo rivuga ngo gura ukuri ntugushore niko irya jambo baba barisomye bararyumva neza yuko ukuri ntigushoka mugabo kuragurwa Yesu ashimwe baca bavuga ati twebwe muri iyi soko nta kindi kintu turondera atari ukuri muragufise Yesu adufashe cyane iryo jambo murazi yuko byarabashize mu magurwa akomeye gushikaho umwe muri bo yasize ubuzima ariko Imana ishimwe yuko mu munyota wa mwizerwa haciye havamwe mu Kristo kandi mu Kristo murazi niwe haciye havamwe byizigiro niwe yashikanye na mu Kristo mwijuru none rero abantu b'Imana n'iri jambo ijambo hanini yamfise ni ibintu byagusa biriko birashonga mwino minsi tugezemwo hariho ubuki buriko burashonga hariho ibintu byagusa kandi ubuki murazi n'ikintu gisosa Yesu adufashe cyane amen rero hariho irindi jambo haya nyene ginyegejemwo abantu muzi Kirundi mudufashe dusome kuri 28 maze umwe muri abo bantu aramubarira ati erega so yari yihanikirije abantu arabarahiza ati haravumwe umuntu aza kugira ico atamira uyu munsi kandi abantu bari badendebukiwe maze Yonatani aramwishura ati data yagiriye abantu nabi raba ingene akajisho kagizeni hagarutse aho ntamiriye kuri ubuki mbega akajisho n'ijisho nico kimwe Yesu ashimwe amen urumva bon ariko sinzi mugabo iri jambo uriravye ibi bintu bigarukana akajisho na diminutif ni ukuvuga si ijisho komuteri bizana akantu kameze nk'agahengwe k'akajisho mugabo atari ijisho Yesu ashimwe umva n'akantu ko guhendahenda nk'aho umenga hari gikoritse Yesu nashimwe cyane kuko ngo akoze ko akajisho kaciye kagaruka mugabo aka kantu k'akajisho urumva si ibintu birebire si ibintu binini cyane Yesu nashimwe ni ibintu by'akanya gato niko baragomba n'izindi ariko ikintu kimwe umenye yuko naho woronka inzu zingana gute inzu yo mwijuru iraziruta Yesu nashimwe Yesu yaratwemereye inzu kandi ikindi naco gikomeye hari ahantu handitse ngo iri niyo ryari dusezeraniye n'ubugingo butagirana budashira ico kintu c'ubugingo budashira niyo sezerano rininiya cyane abantu bose twizeye dukurikira nico kintu na mu Kristo igihe yumvijwe ari muri cya gisagara c'amahonero yavuze ngo ewe bugingo nta kindi kintu yahunze avuga ngo bugingo budashira aha twese turajwe ishinga aha umuntu wese yumvise urupfu aha umuntu wese yumvise urupfu arahangayika aha umuntu wese yumvise urupfu aragira amagogo ariko ikintu Yesu yatwemereye gikomeye cyane nuko uzobaho tutagipfa ico nico kintu nibaza yuko
kizoba ari ikintu gikomeye. None rero abantu b'Imana iri jambo ryo ryarantangaje, abari mu rugamba nkuru turimwo kandi bari mu kibira. Iki kibira nagitahuye ko ari nk'iyi si turimo. Isi ni ikibira gikomeye, ni ikibira gihambaye, kirimwo ibintu vyinshi biriko birashonga, kandi abantu batari bakeyi. Hari abo tuzi nabo tutazi bamaze gukoramo mu ivyo bintu bagashira ku muntu. Bamwe barapfuye, Bibiliya ivuga ngo abandi bagenda baragwaragurika. None rero abantu b'Imana, umuntu wese aho aherereye, ibi sindabivuze kubera turi mu mahanga, murazi yuko n'ahari i Burundi ibintu bishonga ni vyinshi bimaze gutwara n'abantu benshi. Ariko umuntu wese yisuzume kandi umuntu wese yisengera Imana, kuko ibintu bishonga birahari kandi ntituzoreka kubibona. Yesu nadufashe. Kandi ndazi iyo nkatwe twagiye mu mahanga, hari n'igihe usanga ahantu ushitse hariho ibindi binarengeye ibyo wahora uzi, ibyo wahora ubona. Ariko ikintu ijambo ry'Imana ritwibukije ni ukwibuka yuko muri runo rugamba, Yesu ashimwe, muri uru rugamba ni ukwibuka yuko uru rugamba turimo turafise itegeko ryo kudapfa kuyora ibi bintu biriko birashonga muri kino kibira, ngo dukore ku munwa tutararangiza. Ajya murabe, Yesu nashimwe, yababwiye ati tutararangiza, yarabwiye ati ntaraheza kuyihora abansi banje nta numwe yemerewe gukorako. Bisobanura natwe hariho ikiringo tutararangiza urugamba, kandi kurangiza urugamba rwacu murabizi yuko ni igihe c'ibanga ry'Imana. Swati umuntu arava mu mubiri canke inzamba y'Imana izovuga. Ico gituma umuririmbyi yavuze ngo Yesu databuja nzomukorera umusi wire, sinamamaza urukundo rw'Imana, maze mpejeje ivyo ndamukorera muri isi, azonyemerera kuja mw'ijuru. Uwo munsi w'imbere igitabo cyanditswe bakiciwe mu mazina yabo ryanje. Yesu nashimwe. Hariho ngo tugomba gukorera Imana kugeza turangije ibyo tumukorera. Yesu nashimwe cyane. Kandi iri jambo by'ukuri umuntu wese agira ubuntu afata akanya risome. Ni jambo rikomeye. Hari ibintu byabujijwe, hari ibintu tutemerewe gukorako, hari ibintu iyi nzira ija mu ijuru kandi sajya amabwirizwa gusa. Hariho ibintu umuntu abutswa n'ijambo ry'Imana, hari ibintu abutswa mu mabwirizwa, hari ibintu abutswa umuntu ku giti ciwe. Yesu adufashe. Hari ibintu usanga wewe warabujijwe kubera Imana yoyo ibona yuko ibyo bintu umunsi wabikozeko, naho n'abandi baba babikora ntagire ico baba, ugasanga mbwaho wewe ubikozeko bizotuma udashika. Imana mbwa bikaca ibikuza. Yesu nahabwe cyubahiro. Ibyo ndazi benshi murabizi. Reka kubera umwanya dusome hariya mu Itanguriro kugira tube turangiza. Dusome mu Itanguriro 25, Itanguriro 25 ku murongo, kuva ku murongo wa 20, reka dore kuri 30 kugira ngo tunyarutse. Avuga ngo Esawu abarira Yakobo ati mpase utwo ntamira kuri ivyo bitukura, kubitukura utetse, kuko numva ncitse intege. Nico cyatumye yitwa Edomu. Yesu nashimwe. Yesu nadufashe. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Iyi ni inkuru tuzi, inkuru ya Esawu. Murazi ukuntu byagenze, sinobigarukamo. Ariko aha hantu natangaye, hari korasi bakunda kuririmba, ariko iyo korasi nasanze irimo agakosa. Sinje gukosora indirimbo, ariko hari korasi baravuga ngo ihangane ihangane nitumere nka Esawu, yagurishije umugisha ingaburo y'umunsi umwe. Abantu mwasomye ntimumva ahantu harimo agakosa gatoya.
Yesu ashimwe. Esawu Esawu ntiyaguze umugisha ingaburo, kuko ingaburo y'umunsi umwe abantu bagabura ingaburo y'umunsi umwe haba hari icayi, haba hariho ivya midi n'ivyo kumugoroba, niko tumenyereye aho ubuhejeje umunsi. Si uko none ga yemwe, ariko mw'iri jambo ry'Imana Bibiliya yerekana yuko yaguze ubusamuragwa ingaburo zingahe? Ingaburo imwe. Yesu adufashe. Kandi rero iyo ngaburo murabe ukuntu yasa, byari ibintu bimeze gute? Bitukura. Yesu adutabare. Nariyumviriye ni kubera iki ibi bintu, ni kubera iki ibi bintu? Urabona ni ibintu bitwega abantu, si n'importe quoi, ni ibintu bitukura, ni ibintu biboneka yuko bikaranze, ibintu biboneka yuko biryoshe, ubirabishije n'amaso nawe ubiravye ukavuga ati ibi bintu haje umuntu ugira ngakwegwa n'ibintu byari byo byose. Ni ibintu biba bikugaragarira yuko ari ibintu bitukura, yuko ari ibintu ubona yuko mugabo uzorabe yari ingaburo imwe. Sinzi abantu muba mwarari indya ziryoshe, sinje kubabaza mu ninde amaze kurya ziryoshe, mugabo hari umuntu ararya indya ziryoshe hama akacereka gusonza gushika no munsi atarasubira kurya. Yesu nadutabare. Ingaburo imwe ntatangaye. Uravye amajambo se Yakobo, uravye amajambo se Isaka, kuko Yakobo yavukana na Esawu. Uravye amajambo se Isaka yabwiye Esawu n'amajambo atoroshe, yamubwiye ngo uzoba kure y'ibibori. Yesu adufashe. Uzoba kure y'ibibori byo mu ndimiro, nukuvuga ngo uzorima vyanke, wewe uzoba ahantu turi kuvuga yewe. Ibi byose byavuye ku bintu bitukura. Ibintu bitukura nivyo vyatumye samubwira ry'amajambo yose muzosome igihe yabahezagira. Yakobo Esawu yaraje ngo ararira, arikumbagaza, araboroga, aravuga ati none ga papa wari ufise umugisha umwe gusa ngo nahejeje. Yamubwiye ngo nahejeje, namaze kumuhezagira vyaheze, azokuganza naho ari mutoyi wawe. Ariko murabona yuko byari byavuye ahantu. Musomye hajya kuri 30 havuga ngo Esawu aramwishura ati raba ngira mpfe, none ibyo kubasamuragwa bizomarira iki? Yakobo aramwishura ati banzu ndahire. Aramurahira, agura na Yakobo ibyo kubasamuragwa kwiwe. Yakobo araheza aha Esawu iki? Hari umuntu ahabona? Ntihagira udusomera mu bantu twajanye mu gusoma. Yakobo araheza Esawu umutsima n'ibiharage, nuko ararya aranywa, yibwira hasi arigira. Yesu adufashe cyane. Yamuhaye umutsima n'ibiharage, samuragwa byose barashesha, abarubitse ngo acapa hasi arigira nkaho umenga nta kibaye. Mugabo hariya harerekana ukuntu ngo yabiro hariya mu Baheburayo handitse ngo yabirondeye cyane arira. Mwese mwarasomye ukuntu yarize akikumbagaza akarira akagoma no kwica murumuna we, ariko byari byaravuye kuri we, kuko iki gihe ibintu yabigize umenga nibisanzwe. Kandi niko bigenda iyo umuntu ariko arayora ibintu bishonga byo muri buno bugaragwa, byo muri kino kibira, byo muri intambara, kandi byarabujijwe. Umenga umuntu arashobora kuva hasi akigira nkaho umenga nta bibaye, nkaho umenga nta gikoretse. Ariko Imana dufashe umuntu wese tukumara uje umwanya wo gusenya Imana, umuntu wese yisuzume, kubera n'ukuri nimba byarashitse ugakora ku munwa, nimba byarashitse akagira ivyo yora, umenye yuko turacari mu gihe c'ubuntu. Nimba byarashitse ukagira ibintu yora, hariho imigani baza baravuga mu Kirundi ngo cira birarura. Iki ni igihe cyo gucira kubw'amaraso ya Yesu. Umuntu agacira ibintu yayoye, ibintu yatamiye bibujijwe, kugira ngo ntibihave
bikononera mu minsi yawe usigaje. None rero naya majambo y'Imana by'ukuri nari mfise, abantu mwese muyumvise mukayakira, Imana ibahezagiye. Kandi Imana yo mu ijuru idufashe cyane, dutabare, dukumbure. Tugomba kujya mu mwanya wo gusenga Imana. Tugomba kujya mu mwanya wo gusenga Imana kugira ngo umwe wese yisuzumye, abakozi Imana badusengere. Kandi nk'uko bama babitubwira, hari igihe usanga baratamiye ibintu nyene bigusaba yuko urondera umukozi w'Imana ukamurondera, kuko hari umuntu usanga yaratamiye ibintu ugasanga ibyo bintu naho wo gusengera ngaha kuri Zoom watari ukuboko mu mutima uguma wumva ati ibi naho wizeye. Urumva mwese murabizi hari ibintu utamira ukavuga ati ibi bintu baba batabindukishije hari akantu bo mu mutima haguma kadoda. Ibyo byose rero murazi ukuntu bigenzwa. Turafite amanimero y'abakozi b'Imana batari bakeyi, baba bo ngaha canke n'abandi bose muba mukunda kuyaga, umuntu akatura ibintu yayoye muri iri shamba turimwo ry'igisi, muri runo rugamba, kugira ngo ntuzohave wankigwa. Kuko murazi ko Bibiliya ivuga ngo hari abantu bazovuga ngo twararya twanywera ku meza yawe, ariko naratanga rya jambo bazobishura ngo nta mwose nigeze ndabamenya. No kuvuga ngo birababaje gukorera Imana ariko muri memoire y'Imana canke muri liste y'abantu Imana izi bari ku gikorwa utarimo. None rero tugomba duhe kaze mwarimu abandanye n'ibikurikira. Yesu nabahezagiye. Murakoze.